kuri baza ko je ndi kijuju mu mutwe nyuma y'ukwezi kumwe gusa ntahari abana baravutse pastor n'indaya karabaye no mu rusengero yese ashimwe cyane sha pastor n'indaya ibyo byihorera bireki ku rusengero havutse ikibazo gusa kibazo cyahe kimbyico nyene kuramisha ndushaka kumenya ndaza kugarika nje kuruhuka no Fitashero gati byinshi gati byinshi umwegera mu yaga kadufasha bano ko turi mazi abiri uragiye none kandi kaziwa na kuisha okay jya kwiba rero uko natumagana kwiba koresha ubwenge Imana yaguhaye urabaho kandi urabaho neza numba kugenda nako ntabwo urana n'umuntu basi umunsi umwe ngo abukumare Jigiriro kadi nako Vyihuse tunavyo ariko ubwo bwihebe je none umenga nta okay shaka tuvuge duheze wafashe ihe decision basi twanzuri kugira je sije nkunda kuguma muri ABC no je nkunda ikiyago kigoroye basi ndagusabe ngena kutumviye kiyumviye kubyumvira twatamwe kuyaga sambiriza ijoro mu gatondo tubyukiramo uje ngaho utabanje kwiyumvira oya je nungana haje ubwo umutima utari hango urumva ushatse kumfata amajwi nta kazi ushaka sinari gukinishije akazi ndagashaka mbwa kajya no kurusha va maso go ndagiye basi ndutse na nimero zanjye ucuzifuta kandi jewe nta muntu uje umenyera je nkunda umuntu tuvugana ikintu agishire mu ngiro kandi tuvugana ikintu ari umutamvyi nati ushaka akazi kumbiri shasha twicane gusa abantu babone ko tuziranye byasi nzovyumvira kandi ndabwiye ni mariage igiye kwimvira rero ngiye kucara hamushira umutima hamwe ubu nta urimo oya naje nungafise ubwo uri umutima uri mu ishamba uri mu gisha uri he uri mu mwabari nyene sinikana urashobora kwa iminsi zote umutekano nzira kuzanye ngiki ngiye kuvyumvira nze Chariko shenzo umukobwa garanyumvira ubusa Chris mbabarire kuba mpagaze ngaha mpagaze nyine nduko ndi kabutura ariko umuntu w'umugabo nyine azi ko gushima byamyeho ujya munsi bambwira ijya gahunda yuko hari abahungu bari kungenda ko ikintu wankoreye ni ibintu bikora abantu bakiye are napangiwe imitego ubu kari mu mba naciyeho kera naje kumenya ibintu byarimo kwirukanka inyuma yanje ni byinshi abana b'indaya abasuma byose byari bindi inyuma kuvambira ujya munsi ko hari umuntu ari kunyirukanka umwe babiri batatu nanjye naciye nkuri iperereza ryanje nasanze urumukora hano sha Karimu baravuze ngo hajya umugabo agirwa n'uwundi barayamaze iyo nza kubyumva nanjye nkabyihoza nkabyibikamo ubundi hari igihe byozungurutse nanjye nkasanga bizingurukiye kuri je bikankora kandi bitanandawe wagira abagabo yogira we ahubwo rero nkubaza akantu ndimo niyumvira burya sisi kuri musanze nganda avuga ati reka tuvugane nimba uvise akantu mu mufuko nk'uduhumbi 200 wazanye nkakwicara akantu nkagushimira ko burya wabaye ukoze ikintu kizima cyo burya mfise akara kamwe no minsi twicara ahantu ngushimire cenzo yagusubiza kabisa seriye kandi umuntu w'umugabo niyo washakira kinari go banze ko rero wabaye mwiza muzima ubundi nyine hari abagabo bakwiye kubaho nyine umugabo agirwa n'undi atazakubesha ngo umugabo afashwa n'umugore gusa bijya barabesha by'abagore nyine bajya n'abana by'abagore n'ibyo abagore bajya n'abana beza baratubyara ariko nabi bibazo wanje umucanwa urakaye je nta ninwera akantu nkaca nisinzirira hari gihe ataha ntamenye gihe atahiye
ahubwo reka sha tureke kuza twizubaza tugenda ahubwo sha bundi Ego sha. tugende tugire kamwe nyine Naho inyuma. Odi ngaha. Sheri karibu mu nzu. Oya simaka twiga turaja mu nzu twoganira aha. Basi cara. Oya duhagarara. Numva byo byiza. Basi. Mbe ndaraba ko tunareshe rega. Birasombaga. Ko umuntu uzotwara byose mu pima akadupima. Turadupima. Ako gato ndakurusha kazoboneka ndagutwara. Ngororose mva nambarikira nje ndagusoma. Bya bindi vyani bya paci. Umva ari ikintu renda ndashaka kubwira. Umva ikintu reje shaka kubwira. Sikindi. Sheri burya rero. Murazi misi nsirisi menda kugira urukundo. Jewe naragerageje kukubwira keshi ko nifuza tubane umbere mama w'abana banje. Ariko nturigire umpa inyishu nguvuge ego. Gumumengo urankwepa umengo urankunda umengo nunkunda umengo nyine narabuze uko ndabifata kandi nanje ndabona yuko ngira ndiko ndagwingira muhira nabaye igitama ndi muhira je nshaka kurongora reko bwivyo nashaka menye nimba unyemera ko twobana cyane utavyemera vure mu ntarabe aronderera handi nzogume nizera ibintu mengo ntibifashe Gashaka kagumye yagumako. Kagumye none uragumye None aworoshe urubire rumeze uko uragumye kwanza udatanga buzana byo kuguma oya kwera uvuze ngo warambiwe bagumye rero uko ibintu bimeze biroroshe no kubushaka bikometse nashire basi nubibona ko ndakunda raba nahinduye izina we ni Sheri ndakubonye ndaryoherwa ndakuryoherwa ndagutwengera iki aha nyine navyobona nawe utigize umwana ndabibona kandi no mukanya wabinyeretse wanyakiriye neza nyita Sheri ndamuza neza byanjyoheye ndagukomboye urumva byanjyoheye pe sinivyo gusa ndahije hejuru ampaye ka message keza kamajambo meza karimo n'udutima twa love you hewe hajya rero nanje nararyohewe ariko rero ntitwoguma muri ivyo turakeneye nuko twovugana tukamenya neza yuko tugira tubana umuntu agategura ibintu bikava mu nzira abavyeyi bakabimenya sivyo meze je numva ahubwo uri kurambirwa nyene wari ukwiye kugira ingufu nyinshi ubwo nk'umuntu agumye numva mu matwe uvuga nangize ngo uvuga ati bitegure samede nushaka unjana nyene none bitegure ndategura yo bitegure nyene tugende uremeye reka Sheri nibinagoye kandi nawe nibigumye cyane twebwe gusa umuryango wacu baragoye kandi cyane baragoye gose mugabo naho bagoye byonge biranorusha bakunda ibintu vy'iteka bakunda umukobwa wabagende neza ashikikirwa n'abavyeyi imiryango ababanyi nyine abantu bamenye ko umuntu yagiye nivyo bakunda nivyo yorosha habwo utegura urubanza rwihuse tukabimenyesha imiryango n'abagenzi n'abandi tugashigikirwa none rero ubwo numvise icangenza kiracemutse jewe ngira ngende ndabibwira abavyeyi kugira ngo bamutama bazohure kuko iyo bigeze kuri urugero twe twamaze guhuza basigiye bamutama nzobwire mutama wanje aze guca mu irembo n'abandi batama cyo naramaze guhaca mu irembo none umunsi nahaciye nyene wahatoboye wamutorire ntituzozanana ariko rero urumva rero reka papa wanje ndaza ko bumubari ashobore kubona na mutama wawe baganire buryo umuha umukobwa wiwe n'ibiki ibintu by'abazehe twe nta nibyo tumenye buryo bazokwemeranya batubwira tubuni sawa iyo bizogenda neza badutegura urubanza batubwira umunsi hanyuma tubibanire ega nibazoreka kumvikana azi ikizobaho ingufu ko ari ukuntu dukundana je nawe kandi nibaza yuko mutama watima imana umukobwa wanze gukora nka je kurashaje navyo kwiba niherekereza rero nivyo nashaka kandi biracemutse
ntakubeshe umugore yananiye kandi kugira bigende neza ndarusambura. Kwa mugabo hajya hari genza ndakwitegereza sindi buvuye ngo ikijyoje umugabo naba nkurenganije ikijuju gutera n'umugore ashaka gutera stress ugire stress z'ubuzima ugire na stress z'umugore mu mwigije pembeni ushire hariya wa mugabo shira hariya igizayi ntawe zisha umuntu usigaye usanga no mwibara akaza kunukirayo umve ngo ntawe nzi uri umuntu w'umugabo ariko nawe ku mugore shahara umugore mbona umenga arenze umugabo arenze wewe rero ubwo rero nimba yitwa umugore bivuze ngo no kukugora nawe mugorora kitumvikana ngaho ni giki okay uzi ikintu ngiye gukora n'ubundi akaraka ntabwo kare kanyoroheye akaraka ndi gukora karimo imihare karimo ibibazo ngira nkwepe gato cyose kimwe nabanza agome mu nzu ukwezi cyangwa amezi abiri ari wenyine yumva uko bimeze ntumva ko tangwe kumvira nk'umuntu mukara uhaye kumwe n'umuntu w'umugore abagore n'abantu bitesha mutwe uzobana nawe ufite amafaranga genda uhiga amafaranga upambane wenyine ku giti cyawe numara kuyaronka uzogaruka mu bane nawe nta bindi birenze ibyo ka muhungu we cyo kibazo cyari nk'umufise ku munsi ugasanga ngarutse sanga aratwaye inda ahubwo nogenda mwirukanye kamvira mu nzu wasanga naranse kuyimutera ugasanga ngarutse nsanze barayimudome nawe niba ufite amafaranga uzozitera abandi ikibazo kiri hese higa ubuzima gira inoti kandi wabera avuga ijambo rizima uvuze ngo nimba afite amahera nzoyitera uzotera abandi nawe ese uzo waje kumutera inda nasuko akazaba kinya ntazo amushira amafaranga apaje twaraniye mayibo Erega umugore yabishatse n'umukozi wo mu rugo aramu aho sari kubukinagiza no kubera kukenye uza kubukenya ntabwo uri mu vyumviro vyo guhonga udafite uri buje Imbuzo ntakira okay ntaco reka tujane kwicara ngo tove kwiri zuba je numva ari hata none nta n'ibihumbi 10 ufise mu ane je mengana kwemera ko ndakugurira kamwe yego kabisa je nyumva natse ngo tugende unwe ushaka ndanakongera nakandi je nibisanzwe rega amafaranga nayo turondera twaronka kuva kera hose ndakubwira ko narose umumarayika adasanzwe ukaguma makanya urazi ko umugaragara ni bwami iyo marayika uvuga wamubonye wabonye ngena meze kandi none wawe ngene yitaho abashitsi aha yukasege kutuzimana oyareka aha nizigami bahinasa mingo yoga mata babi wabi ngene hasa ni mu batunzi barenze ko ndari kubwiye nkimubona mwibarabara kuntasa cini yumvira ariko kandi kuzuranuka ngo marayika ngo warose bamarayika ngo namunaga baba nasanzwe ariko nabona ko mutari kuri review mirika narabibona ahubwo namugisha urose kwakwaye tutari kuri review mwese ndumugabo nikwije nkije byose mara umugabo hano ngani menga ni mugiti none rero aho bigeze umuti wakoretse ahubwo ubu igisigaye mu minsi mike gupanga ubanza yabaze kwemera no akoseka ndabivuga kanga atazagomura munsi navuga oya ariko arategura ugira kuzimana nyine utuntu twiza nyine yicare ngahango oui daje nyaruka sheri yabaze kuba ahubwo mvuge madame kwicira ngaho mani stare merci beaucoup yegeranya sundi ko muri umwe nitorere mugabo sanone shirakoze shiri niba mwita muze Karim ni inshuti yanje cyane magara rero naramubare yuko Imana yampezagije umusheri kwanza sinakwise sheri navuze ati Imana yampaye mu marayika ko genda mbona udasanzwe uri marayika je mwino sinzi ko aba bantu beza nkawe rero umujama kamubwira yuko narose marayika
kamakanya nta marayika wahuriye nayo muri ino si none nawe ubwiwe ageza yumiwe nemeye kuri murakoze nishimiye kubona merci ahabuge nama ndamubwira buri munsi ko mfise ikizungerezi nahezagijwe n'Imana kwanza je ndakwita umumarayika kamakanya bareka abamarayika wahuriye he nabo ko abamarayika bamwijuru uvuga ati jere narabonye marayika ngaha kwinose hako ko baduha ico tunwa uye ntiwiye niyimye wiyimye nawe kandi wiyimye ndihana kibazo ko ndategura no mu gikoni hama nkuko bivuze nitwa Karimu gusa mwebwe ntabwo mwivuze babita banditse Ornella oya ni Ornella Mutoni marayika oya ubwo harona kandi nkoye ni Ornella Mutoni marayika wanje ane na yaha ubyumvise ariko hari ikintu nkwihanije nije ndarivuze Ornella Mutoni marayika wanje wewe wanje ntuzogashireko utazovuga ngo yitwa ngo umushire wa beri ngo yitwa ngo Ornella ngo Mutoni ngo marayika wanje uvuze wanje uzumise gwawe ibyo ni jeje nyenzo ri guhamagara Karimu azavuga Mutoni wa Ornella marayika wawe Mutoni Ornella marayika wawe cyane muri muhuye mwenyene ukavuga Mutoni Ornella marayika wabe nishimiye kumenyana namwe ego nandi ndabishimiye cyane karibu n'undi munsi nabwo ko nahuye na marayika mu barabara yigendera kandi igitangara sanganiro bavugwa biraboneka kweli ama Ornella ama Karimu ko usanga ndakunda kwibwira ni Ornella ko usanga ko babikubwiye n'umushire wanje turi muri projet ndende ndibaza namwe murabizi nk'umugenzi wiwe oya no kuri ni muhezagirwe wumva yabimbwira nkumva umenga ni montage ariko ubu ntihagarariyeho je birangiye cyane ariko se ko mbona umenga mwari mu rugo mwenyene nta mama nta papa nta bamuntu nabo muvukana bimeze bite mama na papa bari mu kazi ariko batanyanje babirajya gusa Karimu urabona ko ntihenze rero uyu mwana ararenze kandi n'ahantu hava urabona bwarabye yuvutse ku nkende ukurora ibiti uvutse ku mvubu ukora nka za mvubu nyine uvutse kuri marayika ariko rero burya ikibano kirakengeretse uyu mujama navuga ko nawe na marayika uvuga ati wewe ivyo vyogenda gute ariko none ubu ndakwemeje ntabyivugiye ko turi ukabivuga yarabimbwira ngo ndabishoboka undi wowe ubona byari gukoca oya ibyo ntafise azobintu ico ntafise sinzobe bogari ndabufise ega misizazo badusa misizazo sanga dusa tuzosa tumaze kubana hari ibintu bituma abantu basa iyo babana ariko mpamya ko isura yasa niyo yawe sinzobe none azomvungurira ko guseka na jendi bogari mbuzi inzobe reka umenga n'umuzungu n'umuzungu yigendera kandi urabona n'uburyo avyibushe umuntu yakuriye ahantu urabona ko mutama wiwe vraiment hari ibintu bizotuma dusa ko rukundo uzonyihere ku nzobe maze nawe urukundo rwo rwa mbere kandi bizogenda neza usubizwa muhungu munyisho nukuri umva uwiwawe nahaja Imana yaramuguteganyije nahaja ahubwo byiza mu bikwakwanye kuko burya iyo urubanza rutevye rurapfa niko dushira natwe imbere okay nukuri nshimye nzoza meza gire nubwo nari padiri nzomba ako siko mudasoma we ko nta kantu nko yavuze uri gusoma niyimye gana basiga undi mu rumwe ngana kimwe cyani hamonye mane ko ndateguye byo mu gikoni reka nagwe ko ndeko nibwo duhaye ari bya bumberiza nanjye munsomye ho gatusha nanjye reka nangira ngo somye baca bamubitiranga gusa Karimu urabona ko ntaguhenze je sinza mbesha ibyo vuga no kuri kandi umwana ni mwiza arakeye kandi wana nahanavukanye hazo ariko menye yuko Imana irakunda Abeli burya hanakuyemo beshi gutera imitobo umuntu nk'uyu igafata hama Ornella nkuko Abeli abikubwiye Abeli n'umugenzi wanje turi umwe hama kari umuryango wacu murakoze okay merci sana